Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka ahanini ku biriko biravugwa mu gisata ca politike kandi gishobora kugira aho gihura n'igisata c'ubutungane. Na makuru tuza kugaruka cyane ku bategetsi bo hejuru bakora mu bushikiranganje bw'akazi ka leta n'abakora mu bushikiranganje butandukanye. N'ubundi kuri ca kibazo umukuru w'igihugu yiyamirije c'abakozi bahembwa imishahara myinshi cyane kandi bafise amabanga amwe bagahembewe. Aha rero akaba ariho basahurira itunga ry'igihugu binyuze mu ruyeri n'urwenge rwinshi kandi bakabifashwamo n'abategetsi bakomeye. Byose turaza kubigarukako. Aho udukurikirana rero uherereye mwe mukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu mwerere mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko n'uburengero, abari mu bisagara bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, abadukurikirana bari mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku migabane ya kure, mwese ndabaye ikaze muri ano makuru. Iki ni ikibazo cyahagurukiwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa 11 ubwo hamenyekana ko hari abakozi isinzi baronka imishahara ariko batabaho. Ni mu gihe ubwo Deo Rusengwa Mihigo yari umukozi ajejwe yari umushikiranganje ajejwe ivy'abakozi ba leta. Deo Rusengwa Mihigo niwe yafashe iyi ngingo ndetse aranavumbura ko hari abakozi barenga 121 bahembwaga amashahara ariko batabaho. Bamwe bakavuga ko ibi vyakorwa n'abategetsi bo mu nzego zihambaye z'igihugu hejuru. Aha kandi hakaba haravuzwemwo abahoze bakomeye cyane ku butegetsi bwa President Nkurunziza ndetse n'abandi batandukanye. Mu bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika, iki ni ikibazo abakuru b'ibihugu bakunda guhura naco. Mbere benshi baba banakizi gusa bagahitamwo kunuma kubera ingaruka bibavyo kibacobagirako. Veresu Ndayishimiye rero yarifatiye ingingo ko agiye kurwana n'ababigize bakaboko mu gusahura itunga ry'igihugu. Aho Deo Rusengwa Mihigo akuriye muri ayo mabanga agasubirirwa na Venuste Muyabaga nawe ntiyicaye, yahise afata iki kibazo mu minwe, mbere bamwe banagenda bamenyekana. Aho umukuru w'igihugu bwe yari yisabiye bamwe kwishikana, mu gihe Venuste Muyabaga we yari yasavye bamwe mu bakozi bakora ubwo busuma ko nabo bo kwishikana kugira ngo barabire hamwe ingene ubwo busuma bwagiye burakorwamwo. Baravyanse rero. Harwe mu bategetsi duhejeje kuronka amazina yiwe n'umwidondoro wiwe, matricule ndetse n'abamufasha muri ubwo busuma abaherere mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi tugiye kugarukako. Aba bose bakora ibi vyose bakaba biba igihugu amamiliyaridi adaharurika mu kwezi. Niba tugiye kugarukako aho uri hose ndagwaye kaze muri ano makuru, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujikanwe nadushikiriza kandi usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. Ndagwaye kaze muri ano makuru. Ubusuma canke ubunyonyezi bubera mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, ese ni bande bahembwa imishahara 2 canke irenga? Nkuko vyagiye birakorwa, amatohoza yarakozwe. Tugiye rero kubashikiriza amatohoza yakozwe ku mazina y'abakozi ba leta bahembwa imishahara myinshi. Kenshi haragaragara abategetsi bahindurirwa ubushikiranganje bakoreramwo ariko bagaca baguma bahemberwa mu bushikiranganje 2 canke burenga. Ibi President Veresu Ndayishimiye yarabivuze, umushikiranganje wa mbere arabivuga ndetse n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi nawe arabivuga. Uri munsi tugiye kubayagira ku munyamabanga ntayegayezwa, secrétaire permanent wa commune Bukeye mu ntara ya Muramvya. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 ahembwa imishahara 2. Uwo mutegetsi yitwa Nduwimana Desire, matricule yiwe ni 1471958. Uyu mutegetsi yahoze ari umuyobozi wa lycée communale Gatukuza. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 rero niho yagenywa kuba umunyamabanga mushasha, yagenwa mu mabanga mashasha yo kumanuza ajejwe ivy'iterambere muri commune ya Bukeye iyo ntara ya Muramvya. Mu nyuma yahavuye bumuhanuzi ntayeganyezwa muri iyo commune nyene gushika uno munsi. Mu matohoza yakozwe kuva agihabwa ayo mabanga mu mwaka w'ibihumbi 2019, Nduwimana Desire yagumye ahembwa imishahara 2. Nukuvuga umushahara wo mu bushikiranganje bw'indero yahoze atwarirwamwo
gushirako n'umushahara wo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano atwarirwamwo uno munsi. Ivyo bigaragarira ku rupapuro bahemberwa ko twaronse mw'ibanga. Konte ahemberwa ko ni 8854669 yugururiwe muri Kopeke Bukeye. Twagerageje kuraba n'abandi bakozi boba bari kuri urwo rutonde. Aha rero aha rero bari mu bama banyuruza ya mafaranga ashika imiliyaridi 3 buri kwezi. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi aherutse gushikiriza kwanyurujwe muri ubwo buryo, naho abanyuruje batigera bafatwa canke ngo bayasubize mu kigaga ca leta. None ninde afasha Nduwimana Desire amanyanga yo kubandanya ahembwa imishahara ibiri? Reka nawe tumugaruke ko ayo manyanga yose bivugwa ko Desire Nduwimana ayafashwa n'umukenyezi we bubakanye asanzwe arongoye ibiro vy'indero vya komine Bukeye. Nkuko twabishikirije hejuru, Nduwimana Desire yahoze ari umuyobozi wa lycée communale Gatukuza. Iyo shuri rikaba ritwarirwa muri DCE Bukeye irongowe n'umupfasoni Ngerageze Nowera, akaba ari n'umugore wa Nduwimana Desire. Amatohoza amaze iminsi akorwa yemeza ko uwo mugore wiwe akoranye na bamwe mu bakorera mu bushikiranganje bw'akazi n'akazi bagomye bemeza ko Ndikumana Desire akiri umuyobozi wa lycée communale Gatukuza mu gihe amaze imyaka 5 yose ari mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ariho atwarirwa. Ngo ntawe uzi ko uwo mutegetsi azosubiza ayo mafaranga yose y'imyaka 5, ariko uko biri kose ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwari bukwiye gutegeka abo bantu kuri ayo mafaranga bahembwe kabiri, bakongera kandi bakanabihanirwa. Ni mu gihe kandi tugiye kubandanya tubashikiriza amatohoza akomeye yakozwe ku manyanga menshi akorerwa mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi yatumye hanyuruzwa amafaranga menshi cyane, aho hamaze kugenderamwo amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi adaharurika bikozwe muri ubwo ubusuma n'ubundi bukorwa n'abategetsi bo hejuru, bamwe kandi bakanabifashwamwo n'ababa begereye ubutegetsi cyangwa se abandi bajejwe amabanga nk'ayo banafise aho bahurira. Ni mu gihe mu bihugu byose byo ku mugabane wa Afrika byinshi cyane abakozi babaho mu bushikiranganje bwiye bitandukanye. Ibirori bigatuma hanyuruzwa amafaranga menshi cyane. Bimwe binavugwa ko mu gihugu ca Tanzania ubwo John Pombe Magufuli wari arongoye ico gihugu ca Tanzania yabanje guhagurukira ico kibazo agasanga n'imiburi buri ku mwaka haranyuruzwa imiliyaridi 50 z'amafaranga akoreshwa muri ico gihugu, yose ajya mu mifuko y'abakaboko karekare bihaye gupfukama mu nda abanyagihugu. Kubw'ingingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yahagurukiye, ndetse kandi abategetsi benshi bikaba bivuga ko baba bifisemo uruhara. Reka turebe ico izosiga niba n'abandi bazogenda bamenyekana umunsi ku munsi. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko hari agahinda k'abarundi bumva ko Perezida Ndayishimiye abita ibinebwe. Inyuma y'ijambo Perezida Ndayishimiye yarutse gushikiriza ku igenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi mwaka w'2024 agatangaza icese ko abarundi bose bahaze kiretse ibinebwe, akongera agata imirarwe ku banyagihugu ko ari bo batuma Burundi budatera imbere. Hari benshi bavuze ingene ayo majambo yabababaje. Muri abo kandi hakaba harimwo n'abarundi bari mu mahanga bavuga ingene bagoreweyo, ariko bakemera gukora ibishoboka byose ngo bashobore gutunga imiryango basize mu Burundi. Reka tubanze tugaruke kuri ubu butumwa bw'umurundi ari mu gihugu kimwe cyo kuri uyu mugabane wa Afrika. Uti ndatanze mwaramutse, mwejeje kudusangiza inkuru y'ibibazo bihanze abarundi, ariko hariho igice mwagaze ko ndumva yuko ngeze aho nokorora mosozi. Nje ne mu gihugu kimwe mu biraha muri Afrika. Perezida wacu nadutambe ku muvyimba ngo abarundi ni binebwe, ahubwo n'ivyamukundira azasaba ikigongwe kuko abarundi mu bihugu turimwo baraheba bakavuga ko dukoresha imiti, mbere ukanatangara bonyene ukuntu baza bakubaza ibintu vy'iwabo atani ivyo twakuriyemwo. Abarundi uretse n'uburuhe gukora amasaha arengiye umubiri w'umuntu kandi imisi yose umwaka ugatanga urundi ugahera, ibitutsi vy'iyo turi ugupfungwa, ukwirukwa ko, uguhamwa, ukunyagwa, ukwicwa intuntu, uburuhe, inkumbu n'amabi adasiguritse ndetse n'ibindi byose ntabashije gusigura. Umurundi yaba leta yacu ibibona yari yorekuye ivyo bituma Uburundi butizerwa, hama Uburundi n'umurundi bigatera imbere.
utinjiye nkunda kuyaga n'abantu bamwe bamwe nkababwira ibyazingamitse Burundi, hari ababitahura none urakoze. Murantunga ngo hari abatabitahura none urakoze. Uburundi bwazingamitswe n'intwaro mbi, nibahembe imishahara ikuze. Nk'ubu nje nize ikiganga ariko sinumva ko ibihumbi 350 y'amarundi nzotunga umuryango, ariko iyaba bahembwa nk'amajana 7 kuduga aho no kwize kaminuza ntawoza murantunge aho no kuwize kaminuza ntawoza kugoregwa mu mahanga. Ngo rero natanga ibisabwa FMI, Banque Mondiale, Union Européenne bitanga inoti barekure abanyamitahe abarundi badandaze abarundi badandaze tutirukankwa kuko nkuko vyahoze nkiri muto mu myaka wa 2004 kugeza mu mwaka wa 2009 bareba ko igihugu kitabomboka. Akajambo ntangirije ko kandi ushake ubibwira abarundi bose abantu twahisemwo kuja mu mahanga tuhabaye ku ruhande rumwe kubw'imiryango ntitukiryama, ariko ico akura kirasumba iwacu no munsi, ariko tuhabanye agahinda, ubwoba, intuntu n'umutekano muke. Dukorere icigwa ku barundi bari hanze. CNDD-FDD tuyibona nk'ikiza mu gihugu cacu, hariho nabihakana igihugu cacu kandi nibo benshi. Rero bigeze kuri vyacu, amarira ni menshi ku barundi. Ni mugihe kandi hari n'umurundi ari mu gihugu ca Tanzania nawe yagize ico ashikiriza cyane bivanye no kuri amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje yo kwita abarundi ibinebwe. Umukuru w'igihugu cacu ngiyahaze avuga ko abarundi ari ibinebwe, abikura kuki? Abo ubona kandi kuri iyo foto ngo n'abarundi bene wacu ko bo kwahirira inka ubwatsi nga muri Tanzania mu kwezi guheze. Umwe muri bo yaritavye Imana anyitse aho bakura ubwo bwatsi nyene kubera ukuzura kw'ikiyaga ca Tanganyika. Abakuru ubwo bwatsi Tanganyika yarahashitse. Rero ubwo bwatsi ariko abukurikira yisanze yanyereye aca akorokera aho hantu, bisigura ko atarazi koga, ni naho yapfiriye. Ikiziga ciwe carabonetse na jewe bwanje naramwiboneye. Ivyo mviro bimbana vyinshi kubana abarundi bariko bapfira hirya no hino kubera kubura intwaro ibakura ubukene. Ngivyo rero vyabereye aho bita Kibirizi mu ntara ya Kigoma. Nukuri ntituri abanebwe, tubuza akazi mu Burundi bwacu dukunda, none turiko dusangukira mu mahanga. Ngayo rero ubutumwa bwagiye buratangazwa n'abarundi batandukanye bagiye kuronderera ubuzima mu bihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Buraya. Tutibagiye kandi n'amagorwa abarundi bagiye gushakira amaronko mu bihugu by'Abarabu bahura nayo, ariko leta ikaguma yinumiye. Mbere naho umushikiranganje ajejwe ikibazo c'imigenderanire n'ayandi makungu yikuye ikibazo c'abarundi bicirwa mu bihugu bitandukanye mu minwe, akavuga ko ahubwo abo ari abarundi batagira impapuro z'inzira ndetse n'ibindi vyangombwa vyankenerwa biba bibemerera kuba muri ivyo bihugu. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu yakure. Umuhuza TV Imana bahezagire bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.